iryavuzwe riratashe. Ibi narabivuze kandi mu kiganiro nabahaye ngaha, uwari umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yaraye yongewe ikiringo co kurongora uyu mugambwe CNDD FDD. Ni ibintu vyatangaje abantu benshi kubera yuko abantu atari bakeya bari biteze ko haza kuba impinduka mu mugambwe CNDD FDD. Ivyahavuye bitabavyo bica bituma abantu benshi batangara kubera babonye ukuntu Reverien Ndikuriyo yongewe ikiringo kandi co kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ikiringo ca kabiri kitari bwigere kibaho kuva uyu mugambwe wemererwa gukora nk'umugambwe mu gihugu c'u Burundi, kuva uvuye mu ishamba ari umuhari wari urimo mbere uruhurirane rw'imihari myinshi. Mu minsi heze narabahaye inkuru ngaha, ni inkuru nabahaye nitonze, inkuru isesenguye duhera kera kuri ba Hussein Rajabu turaduga no kububu bahari. Impinduka zagiye ziraba muri uwo mugambwe, icagarutse kwabaye cyane kwaba ari kunyinyurana. Ivyagaragara nk'uko bamwe mu ndongozi za CNDD FDD usanga bashaka kuguma bari imbere y'abandi, guhera kuri Hussein Rajabu, ba Simoni, bakina Nkurunziza bataritaba Imana, n'abandi benshi nigenda dondagura murabibuka bapfuye bose, ugasanga bagiye baricana baziranya kurongora umugambwe, gushaka umukuru w'igihugu, gushika naho uyu munsi aho bigeze. Na Reverien aherutse gusimbura urupfu, murabizi ko yagarukiye hejuru yago iyo gwotera izuba. Murazi ko General Bunyoni ari mu mpimba, ibi narabivuze sinobigarukako. So rero reka ndababwire yuko kubona uyu munsi Reverien Ndikuriyo yarayatowe mugambwe CNDD FDD, mu yandi majambo twavuga ngo Reverien afise umutwe ukomeye. Reverien ariyubatse, Reverien arakundwa n'imbonerakure, ibi muvyumve neza. Sinkekeranya yuko Reverien inyuma y'imyaka yindi kurikira ari bazonyinyurana mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ndabivuze uyu munsi sigenekerezo rya 26 kwezi kwa mbere. Inyuma y'imyaka niho Reverien azonyinyurana n'abategetsi ba CNDD FDD. Umutegetsi azoba ari ku mwanya mukuru w'igihugu, ndavuga nka Evariste Ndayishimiye. Iyo muzomurabiraba namwe. Ariko rero reka twihute. Sivyo gusa mu vyatangaje abadukurikira, abari bakurikiye kwanziga inama, ari navyo ngiye kubabwira hano. Abari bakurikiye ivyatangaje, abari bakurikira ikoraniro ridasanzwe, nuko nicegera ciwe witwa Siriake Nshimirimana yongewe gutorerwa kuba icegera kandi c'uyu mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo. Bazoguma rero barongoye uyu mugambwe ari inkurikirane nk'uko vyari bisanzwe. Mw'ijambo rya Reverien Ndikuriyo yashimye, aravuga yuko bagiye kongereza inguvu, ahubwo naho bari barihendeye bwa mbere bagiye gukosora. Ati nta kugotwa, ico coco kirumvikana, nawe uravyumva, ngo nta gufata akantu ko ari gatoya. Umuvuduko muremure wo gukorera igihugu, guteza imbere igihugu, ibi twese turabishaka, turavyipfuza, ariko ndaza kugira icyo nisabira mu mpera. Yavuze vyinshi, ariko aho biganisha hose ni gushimira abamutoye. Yanavuze yuko abantu bazoza kumukebura bakavuga ivyo atumva, azofata ivyo bamubwiye akabishingura mu kabati. Byumvikana ko ba bantu nk'abavuga ibitagenda neza, baza kuvuga amajambo akebura, azovyumviriza kumbura ashashira mu kabati. Ariko mugabo nk'ubutumwa, bajya abantu baza bavuga amajambo uba wumva wewe atagusosera, ugomba wofata umwanya wo kuyasesengura, kuko burya
ururimi rw'umwe rukamwahera kandi abantu bose bamubwira ngo amen 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 uca wijajara. Rero burya abantu nta muntu akundwa na bose kuko atabankwa na bose, ariko kandi umutegetsi azi ubwenge arafata umwanya wo kwirimbura akavuga ati none burya ibintu uko abantu bose bavuga ngo yego ganza asabwa kweri nivyo ni sawa, kuko barashaka kuvuga ngo ganza asabwa warengana bakakuvuma. Ibi mwamuvyumva ko no mu bategetsi ba Saint David bivuga bashaka kuvuga ngo ganza asabwa we ni sawa bakoma amashi murakuvyumva. Mpora numva Perezida Evariste Ndayishimiye ari bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo turakora neza ngo kandi ngo hari umuperezida ngo naka ngo ramwe burya wewe ngo uraza uteje igihugu ngo uraza ibyo urakora ngo ngo wewe ngo wakoze ibidasanzwe ku mutima ati burya nta kindi yovuga. Ntashaka kubwira ngo ukora nabi hari igihe atavyazi canke hari igihe ari kwikundwa akaza. Ubu nka jewe nogenda kubwira Perezida vraiment ati muri ko mukora nabi nabonye ibintu bibi mugabo reka ndawe nk'akarorero. Ubu nk'umuntu ari mu mugambwe CNDD-FDD umukomiseri runaka canke umugumye banga runaka arindiriye ko bazomusubiza mu kibanza ca revereye, uwo yogenda kubwira Perezida ngo bakoze nabi ntibibaho. Umushinga amateka umwe yatowe ku gihamana ariko arahiganwa n'uwundi azi yuko yohava gatoya uwundi acakorokera, uwo yogenda kubwira Perezida ati mugabo rero bijya bintu kurakora sivyo hindura ijya bije muzanye mu nama nshinga amateka ntikenewe, ijya iri mu busuma. Burya umuntu arindiriye ko azohabwa kurongora intara ya Gitega canke ya Ngozi yogenda akabwira Perezida ati umviriza burya rero je ndabona aje amafaranga y'ubutare aya naya nukuri kujya kuntu mwateguye ko muzobitangaza kuko barabije inama ati bijya sivyo bizosarisha. Ati bavuze ngo hinjiye zero mu butare aje amafaranga yinziye ni makeya. Ivyo bintu ntibivugwa n'abantu barindiriye gukoma amashi. Abantu bashaka kuvuga ivyo bintu ni babantu ataco yani ni babantu ataco biteze canke basaba kubwo butegetsi. Mugabo umuntu ategemeye twatundi bamuha uwo ntashobora kubivuga n'ukuri. Rero imvugo bakoresha muri CNDD-FDD umwanya we zirantangaza kuko berekana yuko ibintu byose ari neza, ariko mugabo abazovuga vyiza bazovyumva bakanabikorera ko, mugabo bazovuga bibi bazobishingura. Iki kintu kirakomeye. Yabivuze pe nimwabona muvuze ibintu adakunda mukabona bijanye mukaba batabitereyeyo ntimuze mutangare. Yabivuze ati murantoye nzokorera kuri vyiza muzompa bibisi nzobikorerako. Yahejeje igisigaye ntimwe mwitegeko uzogenda kuvuga ngo gorora ibi ngo bigorore oya. Kandi yabivuze yuko abazomuhanura ibi azovyumva mugabo n'abazovuga ibi vyatumva zoshingura mu kabati. Mu Kirundi yabivuze, sinshatse gushira mu majwi yiwe mugabo yabivuze. Genda mumvirize ku Rugendo News nabishizeyo. Yego nuko nashize amajwi yiwe hano nashizemo mugabo hariya nayashizeyo ariko arabivuga. Hanyuma nashize n'amajwi ya Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ati twebwe tukiza tuva mu ishamba twasanze Burundi bwarabaye umusaka. Ati mugabo mu myaka mikeya Burundi twarabuhinduye tubu Abarundi bari ku kivi. Ati bariko bariteza imbere, amakomite y'umutekano yarashinzwe n'ibindi byinshi. Ariko ndanabibutse yuko burya uyu munsi uko bimeze muri 2025 nyuma y'imyaka 20 bavuye mu ishamba igihugu cyarasubiye inyuma. Umwana ashaka ariko arabwiza ukuri. Murazi yuko twebwe kine kintu ndakivuze ubwa kabiri narigeze kukivuga ikiganiro nagishize kuri Urugendo News. Murazi ko twebwe ari twe twatangiye kugira ikoranabuhinga gusumba ibihugu bibanyi byose hakurya muri Tanzania no ngaha mu Rwanda. Muri 2005 Abatanzania sinibaza ko bari bafite akarangamuntu kari mu buryo bwa biometric, sindabizi
abanyarwanda bobo nta biometrique bari bafise kuko bayirose inyuma cane gose yacu. Twebwe twarayirose imbere, reka ndabwire ukuntu twayirose. Hariho bajya aba demobilize ba 2005, hariho ibimashini vya mekanike vyakora vyasohoraje amakarate akomeye cane afise n'irangi ridahera yo mu buhinga bumeze neza. Ajya makarata bita ni bari sende derere sinzi bikintu vyanditse ko derere n'ibindi murambabarira. Udukarata twaro twa utubaje dutoya tuya dukarata twasohorerwa mu Burundi baratubakoreye barabazo karata zari n'ikaranga muntu zakorerwa haje iyo baca bahera hajya nyene abanyagihugu nabo bagaca babaha amakaranga muntu bari kwa bitoye mugo ntibigeze biyumvira ngo bafate ijya opportunity barose ngo bace bakorera amakaranga muntu abanyagihugu kandi amakungu yari twari tugifinanswa n'amahanga yari aradufasha kubaka igihugu kubaka amabarabara gukora iterambere twari dufise imyaka nka 10 ntihenze ntayo nibuka murambabarira haje nibuka sinshaka kubesha ngaha mugo twari dufise imyaka atari mikeya yuko amakungu ariko aradufasha ivyo twari gushaka vyose twari kubikora kubaka amabarabara meza twari kuyubaka nk'igihugu kivuye mu ntambara tukubaka amasosiyete tugateza imbere igihugu karanga muntu batuyifise n'ukuri ama mituweli mu buryo bugezweho ku banyagihugu bose bayafise ariko ntavyo bakoze ni saha nta karanga muntu mu Burundi afise mwe ntavyo muzi kije gipapuro yese karanga muntu ni kajya kabaje muzobona kajya kameze nk'izi karata za ATM zijya bafise mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania muri Uganda zijya nizo karanga muntu zijya bafise muri Kongo ubu bano muri Kongo barazifise mu Burundi nta karanga muntu dufise vraiment nabonye la fois passée umukuru w'igihugu avuga ngo agomba ngo azizane araja no kwifotoza ari kumwe na Martino ibice bihereriyo nari navuze mu kiganiro ati nico kintu tuzibukira ko Evariste Ndayishimiye ko haje biometrique ku ntwaro yiwe nta kindi kintu ku ntwaro Evariste haraje permis de conduire iri mu bwo buhinga ariko nayo nyene ntibukwiye ubu mu Rwanda bageze murambabarira je sinkunda kuvuga ngo mu Rwanda muri Tanzania ibihugu n'ukuri sinda nabifana jewe namanivugira uburundi bwanje gusa nibwo turabana ivyo ntumuzumbaze byo mu Rwanda ngo ndatanga urororo mu byo mu Rwanda aca muri Tanzania jewe oya je nta muntu nkorera urumva je mvuga ku Burundi gusa nibwo nikundira urumva nkongera nkikundira Mutama Gatogwasa murazi nkunda umusenere ijana kwijana no ngaha je ndi umusenere ivyo mu vyumve neza urumva mu Rwanda bagiye kuzana karanga muntu iriko carte SIM ni kuvuga ziriko akantu kazoba karimo ibintu by'umuntu vyose apana mune kajya bacisha mu mashini no ibiriko carte SIM ni kuvuga ni nki ziba zifise corona buhinga iyo igendanye karanga muntu gusa ibiri mu mwirondoro wawe umupolisi aguhagaritse afise computer cako acumita muri computer chabona naho wagonze naho waborewe naho wagwanye naho umwirondoro wawe wose acawubona no kuvuga rero mwico gihe ikintu cyo gikurikira baba bafashe abanyagihugu bakaborohereza bakabaruhura umutwaro kandi imyirondoro yabo bakayigendana yose mu Burundi ntituraronkana yayindi ubu u Rwanda rufise ubu ndikona ngo akaroro ku Rwanda mugabo jewe simvugira u Rwanda kandi simunda kuvuga ku Rwanda murabizi meze gutya ku Burundi niho mvuga mu Rwanda bakaroro ku Rwanda ariko mbwirizwa kubibasigurira nibwo mvuze ku Rwanda so kuvuga ngo jewe ndafana u Rwanda wapi je mfana u Burundi bwonyene simfana Kongo simfana Uganda simfana Tanzania wapi je mfana u Burundi bwonyene gusa u Burundi butwawe neza no vyina budatwawe neza nzoguma mvuze induru nuko nimereye ntimuze mu binzize abanyarwanda ntimushavure kuko urumva namwe sinkeneye ko muvuga ivyo Burundi kuko ntacyo vyobungura nanje nta vy'Rwanda nkwiye kuvuga ko ntacyo binyungura
namwe batanzania nimuvuga ivy'iwanyu nanje reka mvuga ivy'iwacu, abaganda muvuga ivy'iwanyu nanje mvuga ivy'iwacu, nuko bimeze. Nuko rero tuba dukwiye kuronka karangamuntu byibuze, tukaza tuvuga ati kuri leta ya Evariste Ndayishimiye twararonse karangamuntu. Ako kantu yozaza akavuga nawe ati nanje mugabo mwibuke ko kuri leta yanje nabahaye karangamuntu. None ubu naho yovuga iki? Ciyovuga urambabarira, ubu ntaco yovuga kubera ko iyo leta yiwe nta kintu na kimwe iriko iraha abanyagihugu. Bari bavuze ko mu matora turimwo tumaze bari kuba bahaye uburangamuntu abanyagihugu mu nama nshingamateka, barabitora baravuga n'amafaranga bizotwara, baranaharura baravyimba kwa guturika ngo agomba ngo asore uburangamuntu, barerekana ukuntu ngo barose ngo umuntu azobakora uburangamuntu ku mahera makeya. Ebana nukuri ngo kuburyo umunyagihugu uzosanga atanze nk'igihumbi mugaro karonka iry'akarangamuntu yo mu buhinga bwa none. Byahereye iyo basanze bizoca byoroha ko baharura ukuntu bivye amajwi abantu batoye, avuga ati tuzohe dufatwa, baca barabiheba kugira ngo baze bibe amajwi neza. Nayo makuru mfise niyo mpamvu burya ngo baze gusohora akarangamuntu. Wanashaka muzoraba ko amatora ya 2027 aheze batazoca bazana umugambi wo kuzana uburangamuntu. Sindiko ndababesha, 2027 ivuyemo bazoca baha uburangamuntu abanyagihugu. Burya hajya umugambi na budget iri ngaho, barindiriye gusa ivyo bintu bivemo biyorere ko bayora bace bakora umuti. Ibizokurikira mu myaka izoza bazamenye ko bazobihinyanyura. Nuko Reverend Foro rero niwe yabaye umukuru w'umugambwe CNDD-FDD kabiri yikurikiranya. No kuvuga ko yahawe ibiringo bibiri from 221 to 231 kuva 2021 gushika 2031, imyaka 10. Ikiringo cy'umugambwe CNDD-FDD kimara imyaka 5. Sijake Nshimirimana azobandanya n'icegera ciwe. Ibi nivyo vyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabereye ngaha i Gitega. Hano rero tuvuze ko ari nyuma y'umwaka uyu munyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Furiyo ahaswe guhitanwa n'ingwara itamenyekanye, ingwara bakekeranya, nta vyemezo ko iyo bari acide canke ya pumbo bwa poudre bahuye nayo mu modoka ari iwe, yakwa kumwirahira bamujana i Bujumbura igikubiriraho, baramujana gushika Kira muri Tanganyika Care. Mu mwanya mutoya umukenyezi wiwe aracapuka ubwenge, bamuriza indege yerekeza mu gihugu ca Kenya aho yitaweho, baramwunguruza Dubai baramukura bamugarukana muri Kenya, bamukura Kenya bamugarukana mu Burundi atoreka mitende, hanyuma aca bandanya kubaho. Ubu murabona ko ameze neza, nta kibazo afise. N'umugabo nubwo imyaka nawe iriko iramusiga, ariko murabona ko ari umugabo akomeye cyane, murabibona nta kibazo afise. Ko yabaye mutama, murabona ko yameze imvi nyinshi, ariko n'umuzehe ariko nyene yakomeye ameze neza, nta kibazo afise, muramubona. Niwe Veriano Ndikuriyo. Kamena bagumirize ngaha mubone neza, kuko uwo munsi niwe tugomba kuganirako. Kuva icyo gihe rero Reverend Ndikuriyo yarasimbye urupfu, Imana yaramufashije, murabyumva namwe. Ati narusimbye, yavuze story ko yamaze iminsi atazi yari, ariko ubu akaba arahari, akashima Imana. Muci rero Reverend Ndikuriyo anyuraniye hehe n'abandi bashikiranganje, abandi bashinga amateka bo mu mugambwe CNDD-FDD? Reverend arakunzwe n'ugwaruka. Ibi byaragoye, ndishimiye gose ko iyo mwegeza kure, kubera ko nk'imbonera kure zose radishize ku murongo, kandi bijya Reverend
Reveriye araciye ubwenge kandi ararinda, tuvugisha ukuri, Reveriye ararinda. Hariho ibintu avuga ata wundi muntu yovuga, kandi ntiyerekana n'imbere ya Evariste ko amutinya, gusa nyine amubaha ko ari bamuze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mugabo ntamutinya. Iki rero nicyo kintu cyatumye Reveriye cyatumye Ndayishimiye atamunyeganyeza, kuko iyo amunyeganyeza ariko baba ataye ingufu zose agaca asigara ari nk'agati kirebanga. Nk'ubu dufate nk'iyambugumiza mu nama nkenguzamateka Reveriyani agaca afata ubundi muntu akamushyira ku mukuru w'umugambwe, nta wundi muntu wo gushobora guhangana n'ibibazo Uburundi bufise, nko kwishyurana, kuremesha ingabo, ndavuga imbonerakure, kuvuga ahangana n'u Rwanda, kuvuga nyine ibintu nk'ivyo uravyumva bijya ibintu nyine vy'imigenderanire mibi dufise n'u Rwanda. Murabona ko imipaka yugaye. Reveriye aravuga ati nta kantu kagenda, no mwijambo yaciye avuga ati ntimuze gusanga kantu na kamwe ntambwe ku yindi, nta kantu kagenda gusa ntuzusamare. Urumva sinzi umugani yaciye nimba usamara ku ntuze ya mama wawe, nimba ari umweko ngo icumu rya papa wawe bakaritwara ngo ufyuye amaso, aho hagani narakibagiye. Umugani ufise ikindi kintu usobanura, ati nimwasamara hajya hakurya muri Kongo, ati bukeye muzokwisanga ngaho Bujumbura babinjiranye. Ujya mugani nicyo uvuga, uyu mugabo arazi guca imigani, mugabo nka twe natwe twakuriye ku migani dushaka twumva icyo yashatse kuvuga. Iba ari inkebuzo, hajya abantu bakunda igihugu baca bavyumva ati hajya aravuze, nimwumva hajya hakurya muri Uvira bagomba kuhafata, ca mwese mwambara amagunira mwemere muhitemwo gupfa no gukira, kuko bazaba batwinjiranye. Kajya n'ubutumwa batanze ku bantu bavyumva neza. Ariko natwe tumubwire ko natwe dukunda igihugu, ntitwakubera igihugu cyacu bagifata, reka ntawo vyemera. Abantu bipfuza ko igihugu cy'u Burundi gifatwa, burya baba ari abantu b'inyanka Burundi, nanje no bita gutyo mushavuga ngo mbaye mudedo ya nyanka Burundi, kuko burya igihugu cyawe ni kiwawe, nta mpamvu yo kukigaba mu maboko y'abafilisitiya, kuko ukigavye ntuzongera kukironka. Ntimukashigikira abantu bagomba gutwara igihugu. Wumvise umuntu agomba kurwanya igihugu ngo gitware, ntumushigikire. Kiretse nk'umuntu yoba agomba nyene kubikora neza, agakubita nk'agakudeta agakuraho leta ya CNDD, nanje namushigikira kuko sindayikunda. Mugabo nyine mu nzira nziza itaza gutuma igihugu kigenda mu maboko y'abandi bantu, kiguma mu Burundi bwacu, aho ni sawa. Mugo nk'umuntu azananye ahandi hantu nk'ariya muri Kongo, ukumva yuko ibizokurikira nibagira icyo bagize icyo bagera ko tuje usanga ibintu byadabanganye mu Burundi, tutagifise uburenganzira mu gihugu cyacu, canke hari ibindi bintu byabaye muravyumva. Uwo ntukamushigikire, uri umuntu ufite ubwenge. Sinzigera ashigikira abadede ku bintu bakora, mugabo ku bintu byo kurwanira igihugu je nzo kwifatanya nabo samblage. Ndabwiza ukuri namanana bivuze, eje ndakunda igihugu cyanje, sinakwemera igihugu rero kigenda gutyo akagirire, kandi ndabibona kare. Ahubwo niyo mpamvu ubona je mvuga, iyo mbonye bari kwagira ibitari byo ndavuga ati oya, nimureke apana kwiba igihugu, nimuheko n'abandi, nimureke gwasaje muri leta, nimureke n'abandi opposition ijemwo, mugwanirize hamwe bakaboko, nimureke abantu bafite ijambo baterere. Abashinga amateka ba senere barabataramuye, ubu muri abashinga amateka ntibakija live kubera ko nta kintu bashikiriza, nta jambo bavuga. Ubwa mbere mbege bagabo baravuga ingingo zimwe bakazanka, bakavuga ati ivyo bintu mwagize sivyo, mugabo barabashize ku ruhande ati mwebwe ni mupitapite. Ubu baranumye bashiraho abandi babo ntibavuga. Murigera mwumva ntuze wa munyamuyinga Shabani azwira n'umunsi umwe ntavuga, bajya bose babaye abantu nyene bahubyo byo ntacyo bavuga. Murabyumva namwe nyene ko ari ibintu bimeze ukuntu nyene Hari akajambo Reverend Kuriyo yavuze karanezera cane, yakavuze ryari muri iki gikorane, yavugiye abantu nk'abantu batanga uburorero ku bantu bashora amakawa badahembwa. Bantu munkurikirana ukuri, ibaze nko kuba wararimye ikawa ukagera uyu munsi utarahembwa. Jewe ndibuka kera twarashora ikawa
niho twaba tuziga uburaro n'uburamuko kandi ntibateba. Hajya nyine mu mvura y'urushana turiko turazishora baca bapfunze mu minsi 15 amafaranga yabaje tugahembwa. Twahembwa amahera makeya cyane, mugabo aya mafaranga yaratugirira akamaro, kandi umurimyi w'ikawa nicyo kintu yabona ko adafise ubuzima. Mugabo ubu umuntu adafise ivoka, igitoke, ikigori abona ko adafise ubuzima. Cyumvikana ko ikawa y'u Burundi yari kirata agaciro. Ikawa zarasivye, abandi baraziranduye, abandi bazirima ibijumbu n'imyumbati ntibakiziha agaciro. Ibishitsi vyarahonye ntibatera bishasha kubera ko ikawa irasaza mu bimenyi. Iyo uyifise rigasaza ushatera ibitoke kuko uvuga ati n'ubundi ntiki bamfasha sinonyera no gutera izindi, reka zisaze zihave ndahatera ibitoke. Ivyo nzo ndaca buri gihe ndahatera ivoka. Ivoka niyo yasubiriye ikawa. Muragaba aha hantu, muragaba vraiment. Ikawa y'u Burundi izo nazimangana kuko no mu kuyishora ubu barayishora, hanyuma ku isoko bagaca bafata nk'iyo muri Tanzania bagacanga, canke mu Rwanda bagacanga, canke muri Ethiopia bagacanga, canke muri Tanzania bagacanga, Kenya bagacanga n'i Burundi. Ku isoko hakagira ikawa icanze bakayita yo muri Kenya, bwa buryohe bw'ikawa y'iwacu bukaba buratakaye. Je nkomeje kugasoma akawa cy'i Burundi nubwo ndi ngaha mu makungu mu mahanga, ikawa y'u Burundi inguma impande ngoma ndayisoma iraryoshe cyane kandi n'izindi kawa. Ndayitora muri odeka hariya nkayizana nkayinywa vraiment, ndagura niguriye ka $100, $100 konyene biba ari biro binshikira ngaha $100 nk'ibiro bingahe 5 nkazoyinywa. Oya 5 ntibishika mugabo kameme mbani nk'iya meme 4 kilo ou 3 something 4 ya nkayinywa nitonze buhoro buhoro. Akawa karyoshe cyane gose, unayigize no mu nzu n'umuntu akuramo kije ashaka ati n'ikawa ni yahehe. Nabanda bipima nk'umuntu aje kundamutsa nkamuha ikawa yo mu Burundi simvuga acambaza ngo ni yahehe yo kawa kuko iramuta n'ukuri nawe akavuga ati egi ikawa ni sawa kabisa. Hari ubundi mugambi ifise rero kugira ngo abantu ndabemeze iyo baje kundamutsa ndafata ikawa nkaca ndayisya, urumva nkaca ndayisya nkasya iyo nca nkoresha ubwo nyine baca batunganya hariya, nkaca ndayisya bagaca bayitunganya hariya nyene bagaca batuzanira baratuma. Ewe inzu yose arinda taha. Hari n'abaca bansaba ko timpako nkaca ndamuha dukeya ndamuyorera reka namuha nyinshi nuko niba yanze nk'abago. Nikawa nziza cyane. Abarimyi ntibarahembwa n'ukuri bikawa n'ubu tuvugana ntibarahembwa, bararindiriye amaso yaheziyo. Kera nk'ubu twari kuba turindiriye agashimwe, ahubwo agashimwe kamwe batanga mu nyuma. Mugabo amafaranga y'ikawa uwo waratoye kera baraduhaye, ariko ubu wapi none bifira hehe? Ibintu ntibiri byenoroganye. Leve yarabavugiye, ariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe nubwo bavugiye iyo nzira bavugiyemo siyo dushaka. Twashaka ko hubwo mu bahemba abarimye ibigori. Warabavugiye mugabo nabo nyene baririmira ibigori bakavuga ngo baza kubihera ngo anagesa ntibaha amafaranga. Umuntu akabuzwa gushora ibigori vyiwe kugira ngo yikenure ngo bihe anagesa bizoguhamara, bakazorindira n'ubu hari abatarayaronka. Niba mwaka kubigori bisohoka igihugu c'est bon, birumvikana. Mugabo nimuvuge ati ibigori nimubigurisha mu Burundi nyene mucimura baje badandaza ati ntimubisohore nimubibike kandi mushinga ibiciro nkabije nyene bya anagesa, bizogenda neza bazobigura. Na twese twobigura twoza dufata hajya amatoni makeya tukagura, ubundi bukagura tugashira hajya tukazaza tworenza ko makeya tugaha abanyagihugu. Mugabo umuntu ntashaka kuvuga ngo reka ngo shire ngo muha hajya 50 miliyoni igurire amatoni y'ibigori shire hajya musha muvuza induru ngo bazobihanagesa. Anagesa bitwara bigaca bibora canke ntiha amafaranga abanyagihugu.
ipampa cari ikintu cinjiza amafaranga cane, ubu abarimyi b'ipampa baratangiye kubiheba. Abo twavuganye hariya za Bubanza hirya bambwiye ati je nahora ndima ipampa ngo narahevye, ubu ngomba kuraba ibindi bintu ndima ahantu hanje haraba ingano, nzoharima ingano zimwe ziba ku musozi, mugabo sinongera kuharima ipampa kubera ni guta umwanya. Hariho umugambi nabonye wo kugira imikobeko nkarima ibigori kandi biraza, ati nivyo ngiye kuharima, nzoharima imyumbati. Ipampa barahevye, mu misi iza uzosanga vyayangaye. Icayi nuko ntibaronka amafaranga neza mu cayi abashora muri hoteli. So hari ibintu rero twebwe tutitaho kandi mu by'ukuri arivyo bitunze abanyagihugu. Ndavuga twebwe, mbavuga ubutegetsi ya bwa CNDD. Ivyo bintu batitaho nivyo bintu vyogiriye akamaro abanyagihugu, nivyo bintu vyotuma abanyagihugu babakunda bakabatora batarinze kwiba. Erega hari ibintu kuri abanyagihugu bonyene, niyo woba warivye ukazisanga baragukunze batitaye ko wabivye, kubera ko babona ko abanyagihugu bashaka umutekano, bashaka amahoro, bashaka kubaho neza. Nimba babona warabibashikanye ko kuba batagukunda, ariko nimba utabibashikanye ko gukunda gute? Mugabo rero gufunsa ngo nkunda ku nguvu, ivyo bintu vraiment sinzi iyo bizoherera. So rero reka nshagagure nerekeza ku musozo. Nukuvuga ko ndi kuri yo rero Reveriyano n'umuntu afise ijambo rikomeye muri Conseil de Sage, mu mbonerakure, mu gisoda, ahantu hose ni sawa, afise ijisho. Kandi ndi kuri uyo muntu navuze ararinda. Iyo neva amunyiganyiza ku mugambwe ntababeshe na jewe ntivyari kunezera, kuko hariho impamvu bitari kunezera ntayo mvuga, ariko reka mugumizeho nyene, harya mugumijeho kandi vyakunze, ibizokurikira muzobibona. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye, ndabipfurije umugisha w'Imana. Ku bwanyu itorwa rya Reverien Ndikuriyo hamwe n'icegera ciwe Siriake Nshimirimana, mwibaza yuko bizoherera hehe? Bizokurikirwa n'iki? Reka tubiharire ikiganiro gikurikira, kandi nkuko nabandi bikora ngaha kw'ishene ya YouTube Senere Inyankamugayo. Ndabakengurukira cyane ko mufata umwanya wanyu mukabana natwe, kandi mwarakoze kwiyandikisha gukora sabone. Nyabuneka mukore partage kino kiganiro, tanga commentaire nawe ku bwawe, utubwire ntubuza kagufashije mu kiganiro ndabahaye kigufi, ariko bana bagirire neza.